bijanye n'ubutunzi, inama nkuru y'umutekano yarabiye hamwe ingene ubutunzi bwifashe muri rusange. Nk'ibindi bihugu, ubutunzi bw'igihugu cacu bukaba bwarakozwe ko n'ingaruka z'ikiza ca COVID-19 hamwe n'intambara iriko irabera hagati y'ibihugu vya Ukraine n'Uburusiya. Ivyo bikaba vyatumye haba ikena ry'ibidandazwa bimwe bimwe. Inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano irashima ubwira n'umwete abajejwe intwaro hamwe n'abajejwe umutekano bakoresha mu kurwanya bivuye inyuma abadandaza bamwe bamwe bikika mu kiza mu kuduza ibiciro vy'ibidandazwa vya nkenerwa, aho twovuga nk'isukari, isima, ibinyobwa vy'ishirahamwe Burundi n'ibindi. Aho inzego z'umutekano zavyifashemwo neza, iryo duzwa ry'ibiciro ryarahagaze. Mu nzira yo gukingira bene gihugu, inama nkuru y'umutekano irasaba abajejwe intwaro kubandanya batuza abo baduza ibiciro. Inama nkuru ijejwe umutekano kandi yarihweje inkuru zivugwa ko hari inzara yoba isugereje ibihugu vyo mu karere nko muri Uganda, nko muri Eritrea na Ethiopia. Kuri iyo ngingo, inama nkuru y'umutekano irasaba abene gihugu ko bobungabunga umwimbu baheruka kuronka, maze kandi bagakorana umwete mu kurima mu myonga no mu kuvomera ibitegwa aho bishoboka hose, kugira bigize inyuma ico kigoyi mwumva kigaramiye ibihugu vyo mu karere.